neza cyane reke rega Erega umwe ne bavuze ngo hakora munda kabisa hakora munda burya none utarubaka munda ukubaka ibindi bintu ega nivyo bintu uzobisenyura ugomba inda ugomba kwinda iza guhaga uzoza gusenyura ivyo wubatse ugomba kwindi haga muga twe twabanje kugira ante kugira ko tubake twanze kwiyubaka hanyuma Dase nivyo bavuga ngo nibine nta bintu biriko birubakwa ngaha mu gihugu ama etage ntariko araduga amabarabara ntariko arakogwa ikintu cyose nikiriko kirakogwa ngaha mu Burundi nikihe badusumbije oya nawe mbwira nikihe badusumbije turi ku muvuduko w'iterambere cy'u Rwanda reka dusime gatumbwe go cy'u Rwanda hariho ikibazo c'inzara kuko twama tubona ama video asirikira basirikira gira ntagirana atuzi ko u Rwanda ari igihugu kimwe umenga carakize Pega tuvuge ko Rwanda gogo ruratahura ujya mugambi wo kurima zijya n'inyigisho zikomeye zituma abantu bashobora kubona ibiriko birakogwa ndetse n'umwe wo mu bitoki hari akabona by'ukuri hari ikintu kiriko kirakogwa mu gihugu nanje reka shire mu inguvu novuga iki ico kintu abo bajene canka abantu bariko barahaguruka kugira ngo bashire ivyo bikogwa biriko birakogwa kuri rezo socio bituma n'umuntu atarafise iyo ide ashobora kubona yuko ico kintu ni ikintu kiriko kiragwira mu gihugu reka nanje sinsigara inyuma sinitwe umuntu asigara inyuma ahubwo mbanda ngende ku rugendo rw'abandi bariko barajako ya mu gihugu Yes, turabanje cyane mwebwe mwese mudukurikirana muri kumpande zine zise turongeye kubaha mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho aherereye. My name is Iriam Promoter behind the camera. Wowe turakora subscribe bana nyikora kugira ngo ibintu bigere neza cyane. Hama wowe tameze neza ubandanye usenga Imana kumbura uzogena neza nabazari umukozi w'Imana araza kubasengera. Today is another day, another blessing, another beautiful day. Meze neza mukozi w'Imana. Ego turashima Imana. Ego ibintu ni sawa cyane ego turashima Imana ramutse abantu bose badukurikirana ngiro bibwire ego turaramukije abantu bose bariko badukurikirana abari hirya no hino abari mu gihugu ngaha mu Burundi ndetse n'abari hanze y'igihugu turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo kabisa uri umuntu umupastori ego umukozi w'Imana mbega haje umukozi w'Imana birarekuriye ko umunyepolitike mu bisanzwe nibo bategezwa kuba bari yo nyene kuko politique novuga ngo niho yatanguriye politique politique tout simplement igiye mu bakozi b'Imana niho usanga ari ibintu bizima biza mu rutonde rwiza kuko abijana uko Imana ibishaka ngaha kwisi kandi je naguciriyemo nibaza ko politique ibintu byose ari politique neza cyane ujya no kuntu uvuga berimo politique yego no kuntu ya akajambo bakunda kuvuga ngo abarundi bose baramaze kuba abasirikare abarundi bose baramaze kuba ingwanyi ubu murundi wese ari capable gukora igishoboka cyose kugira ngo arinde imipaka y'u Burundi yego ico kintu ukivuga kwiki nibaza yuko igituma bivuga no kubera abarundi bose baramaze kubona kure baramaze kubona aho twari turi baramaze kubona aho dushitse niyo turiko turaja rero nta muntu yoza kwemera yuko asubira iyo yarari mu kinogo twari turimo kandi tubona yuko turiko turagenda mu nzira nziza nico gituma twese rero tuba magabo tubonera kuri ibintu turabira kuri ibintu kugira ngo ntihagira akaducika ngo kaze kudusubiza muri ryahumbi rya kera ego bega nk'umukozi w'Imana iyo uri kuraraba ukuntu abarundi butwanwanye tumeze neza yego nakaye kabanga canke uruyeri twa twarakoresheje nibaza yuko uruyeri runini gwakoze nivyo Imana yabishize mu kiganza kandi biciye kuba Prezida baduciye imbere cyane cyane je nabiboneye ku muhisi Petero nkuru nziza bice birakomera cyane kuri nyene icubahiro Evariste umukuru w'igihugu cacu yarabikomeje cyane kugeza yaho usanga ku mwaka ari naho nabonye umenga nyimba ari ku kwezi bakora ibikorane abantu bakagenda ari beshi ivyo rero biratuma abantu banwana biratuma n'Imana ibashigikira ariko mu bintu byagwanije cyane byariko birakogwa neza ngaha mu Burundi vuze bikorane abatavuga rumwe n'ubutegetsi barashoboye kuguma babiponda babigwanya bavuga ati ni intwaro y'ibikorane ni intwaro y'abantu bakunda gusenga Imana ako kantu kubona indongozi ishobora gufukama igasenga Imana ko organize ibikorane tuvuge ko ariko kabijya
Burundi bwo kwishimira novuga yuko uko biri kose yoja hose ako niko kabirya deka abibasumvya nico gituma ariko arakora ibindi biruta nivyo bariko bagwa canka ariko arakorera neza iterambere ry'igihugu abo bavuga nabo igihe nta gihe na kimwe uzoshobora gukora neza ngo abantu bose bavuge neza kandi nta gihe na kimwe wokora nabi ngo abantu bose bakuvuge nabi kabisa nico gituma rero abavuga nibavuge hanyuma abakora tubandanye dukora amwe niwe yavuze ngo dusenge dukora kandi dukore dusenga urumva c'est ça yes uri kuraraba iyi myaka reka mvuge 20 iheze sende defite diri ku butegetsi yego nikiye kintu uvuga yoba yarakwigishije canke cyakugeze ku mutima ukavuga ati jewe uyu mugambwe ni w'amateka icambere je ndibuka yuko twaguma twinyegeza hirya no hino ku mugoroba ukazama ngo ibintu nyene birayangaye juste ntushire umutima mu nda yuko ejo buca ico conyene cyarahavuye umuntu araryama agasinzira ico nico novuga ngo gikomeye cyane kugira amahoro burya n'ikindi kintu gikomeye mu buzima bw'umuntu ibindi byose burya bikurikira amahoro ikindi cya kabiri urabona yuko barazanye abarundi canke abarundi gukunda Imana ubu vyatumye kandi abarundi duca tunwana hamwe tugashira hamwe atawanja wangura ubu abantu murakorana neza cyane mugakorana ibintu byose ugasanga ibintu byose biriko biragenda mu mahoro mu mutekano kabisa dufise indongozi zicisha bugufi wana Ezekiel zicisha bugufi cyane sinibaza ko ngaha muri aka karere hari zindi ndongozi zoba zicisha bugufi kurusha izi wacu yego kajya kana nako tuvuge ko harakana makungu canke isi yose kwiye kutwigira reka ndakubwire ijambo ry'Imana yavuga ngo kubaha Imana kubaha Imana niryo tanguriro ry'ubwenge deka ko kantu Prezida nyene icubahiro yagasizemwo ko kubaha Imana nibwo bwenge bwa mbere uko niko Imana iramuha ubwenge nyene bwo gucaca bugufi imbere y'abandi kandi burya guca bugufi subujuju guca bugufi nibwo bwenge burya abantu benshi batazi Yesu yavuze ngo mugenda n'ubwenge nk'inzoka mugira ubwenge nk'inzoka inzoka irashobora kwinyegeza canke iri ngaho iri kurayihiga ikihisha ukuntu kandi mugabe ikirenganira mu mahoro kubera iki ni bwa bwenge Yesu avuze ngo mugendane ubwenge nk'inzoka kubera iki yavuze ngo mugendane ubwenge nk'inzoka ni kubera hirya no hino hariho abagomba kugira nabi hariho abagomba batabibona cyo kimwe nawe mugabo gacu usanga uri kuragerageza guhuza abantu bose mahoro kandi exactly mugacu usanga abantu bose banwanye yego ico kintu urumva ko ari ikintu gikomeye kamere ni intambwe idasanzwe bwana Minisi yahera mu Burundi umurimyi ari umuntu agahitse cyane twararose mukuru w'igihugu ushobora gushyira imbere uburimyi cyane nabukundisha abanyagihugu tuvuge ko hamwe twakwijukira uburimyi imbona kazoza y'umubiri 2040 tuzoyibona byoroshye ni garanti igihe twakurikiza by'ukuri ijya mbona kazo canke imigamba ari karaduha iyo reka ndaguhakarura je ndibuka mama ahora ambwira ngo umva abonye ntariko ndashira inguvu mu by'uburimyi uzamva ngo raba n'umukuru w'igihugu ngo ntiyamakurima urumva ko kandi so urumva ngaho nanje sinoronka nico nishura ahubwo cyashira inguvu mu by'uburimyi koko kubera iki arabona yuko nuwari superieur yacu nta mashure twe dufise twovuga yuko tutokurikira akarorera ari karaduha siko so ibyo rero bigatuma natwe adutera intege biradutera intege cyane kubona by'ukuru umukuru w'igihugu cacu atuja imbere mu bikorwa pana mu majambo mu bikorwa tukabona ari karakora je ndagira bucuti n'abandi bakozi b'Imana ibiyago uza wumva hanini uza wumva ngo je ngo sigaye nkorera uburimyi ahana ariko kera ntabyo wumva kera ntabyo wumva ni pasteri
mugo ukaza wumva nawe umubona mugo ukaza wumva ngo narakosa hana ndiko ndakora ivy'uburimyi vyaje gari kubera iki umukuru w'igihugu ari imbere yacu ariko arabitwereka naje narisi ndabibazwa muri ivyo bintu mugabo no musi je nta biharage nkije gusuma kuya sinja gusuma ibiharage kwe noba mbeshe igiharage ndaciri birarimwa mwitongi wacu hanyuma nkajya uko ndabishatse exactement je n'umuceri ntaho nza gusuma ntoye ntaho nza kuko urumva nk'iyo ni avantage nini narose na karorero ni kanini narose kurabira ko abari imbere yacu kugira ngo nanje ngiri iyo ngeso juste uwo mugenzo mwiza wo gutangura kurima hari abarundi benshi tubona mu makomantere bidoga bakavuga ngo ibintu birazimvye ngo ibintu ngo bimeze nabi hakowe ni kubibona uvuze ko ikintu cerekeye icyo gusuma we ubwa iwawe carakemutse abantu bidoga ubwo ntibasi abantu bataratahura umugambi nibaza yuko uko biri kose hari igihe hari imyaka ibijumbu bavyita ingorane bavyise ingorane kubera iki nukubera abantu bavyijukiye kubirima biba vyinshi kugeza yaho imbegete uza kuyigura desa imbegete sinzi abantu bazi imbegete ni ikintu kinini cyuzuye kandi ugasanga cyangwa ntibarose n'ababibagurira bariko babigirane bariko baza kubisesa inyuma y'isoko kubera iki byarabaye tikitiki urumva none nko mu gihe twokurikiza umugambi ariko aratubwira wo kurima byo kujya byose bikabingorane bikabingorane mu gihugu byo umuceri ukabingorane ibiharage bikabingorane just twe twoja tukaza no kugaburira ibihugu bishonje hanze y'igihugu abarundi ntibozubira kuvuga yuko ivyo bintu bizimvye it means nyimba bizimvye nukubera ntibari ko barumvira umugambi ntibihari canke nibike kubera iki kandi igituma ari bike nukubera hari operation yevuriwe umva nukuvuga abantu baragwiriye kandi abo bantu bagwiriye beshi ntibagomba gushira izo nguvu mu kurima kumbe je nasanze ari socre umukuru w'igihugu yaduhaye kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere tuvuge ko ari yerekwa yagitse niyerekwa nyene hari ikindi kintu bovyita niyerekwa kuko abariko barabikora biriko bibateza imbere none ikintu kiriko giteza imbere abantu gute uvuga ko atari yerekwa tiyerekwa tuvuge ko mu myaka 5 iri imbere bigumye ku murundi wese hazoba hagaze neza I'm telling you the truth mu gihe ivyo bintu bo bikora tugatangura gukora uko vy'ukuri ariko arabidusaba ni gute mu myaka 5 waharuye mu myaka 5 basi duharuye mu myaka 5 ni gute tutoba turashika ahantu ndetse niga mbona kazoza y'umyaka 2040 da 2060 igihugu cifashe nitwe nayishikako no kuyishikako wosanga vy'ukuri turiko turanayigabanya kabisa twosanga turiko mu gihe twavyitaba twese nuko nyene hahama hari ibigaba kandi ibigaba tukwama bihari ikindi kibazo rero haradutse ugwaruka ku mbuga dushobora kuza rurekana imigambi ya nyine cyubahiro sinzi ko ashoboye kubikurikirana batwereka imirima kubona nyine cyubahiro yafashe iya mbere kugaragaza bijya bintu tukaba dufise n'ugwaruka rumaze gutahura uwo mugambi aske byo hakintu vyo bivugako ico urumva ni uburyo bwo gutanga inyigisho utarinze gusarara cyangwa utarinze kwegeranya abantu ugize urazi rezo sosio irashobora kubwira abantu urabwira abantu mutarinze no kubonana zijya n'inyigisho zikomeye zituma abantu bashobora kubona ibiriko birakogwa ndetse n'umwe wo mu bitoki hari akabona by'ukuri hari ikintu kiriko kirakogwa mu gihugu nanje reka shire mu inguvu novuga iki ico kintu abo bajene canke abantu bariko barahaguruka kugira ngo bashire ivyo bikogwa biriko birakogwa kuri rezo sosio bituma n'umuntu atarafise iyo ide ashobora kubona yuko ico kintu ni ikintu kiriko kiraba kiriko kiragwira mu gihugu reka nanje sinsigara inyuma sinitwe umuntu asigara inyuma ahubwo mbanda ngende ku rugendo rw'abandi bariko barajako mu gihugu cy'u Rwanda reka dusime gato mu gihugu cy'u Rwanda hariho ikibazo c'inzara kuko twama tubona ama video asirikira basirikira gira natuzi ko u Rwanda ari igihugu kimwe umenga carakize
Mbega tuvuge ko u Rwanda gogo rutaba ruratahura ujya mugambi wo kurima. Nibaza yuko sinibaza yuko u Rwanda goba rungana n'u Burundi. Uburundi nibaza yuko turabasumba hari akantu tubasumbya kandi nibaritaba iki gikorwa nkuko twe tukitaba oya twe turamaze gutahura kameme kandi uko dutahura tukabishira mu ngiro niko n'ubuzima butera buba izi tubera izi. Muramura abanyarwanda mu makomantere bavuga ngo murakenye ariko twebwe atakibazo sibaza ko Burundi dufise ikibazo cinja kuko nagomba use n'abagereranya canke n'abasanisha igihugu giteye imbere mu myubako n'igihugu gifise ivyo kurya eske kuba twaratanguye gukemura ikibazo cinja bavuga ngo ibiryo yego baranakura no kudutuka ko dushira imbere ibiryo ntubona ko twoba turi mu murongo mwiza abarundi hanyuma ivyo biyetaje tukazovyubaka mu nyuma twabanje guhaga neza cyane rega umwe ne bavuze ngo hakora munda kabisa hakora munda burya none utarubaka munda ukubaka ibindi bintu ega nivyo bintu uzobisenyura ugomba inda ugomba kwinda iza guhaga uzoza gusenyura ivyo wubatse ugomba kwindi haga muga twe twabanje kugira ante kugira ko tubake twanze kwiyubaka hanyuma Dase nivyo bavuga ngo nibine nta bintu biriko birubakwa ngaha mu gihugu ama etaje ntariko araduga amabarabara ntariko arakogwa ikintu cyose nikiriko kirakogwa ngaha mu Burundi nikihe badusumbije oya nawe mbwira nikihe badusumbije turi ku muvuduko w'iterambere gute twe nta terambere turiko tamvuze twebwe turi ku muvuduko udasanzwe w'iterambere neza cyane igikuru no kwiha vision umukuru w'igihugu yaraduhaye vision turiko deke yayiduhaye novuga nugutera kamo abanyagihugu bose mu Burundi abene igihugu mu Burundi tubijeko nitwabijako bene nta kintu na kimwe kitakunda kamwisi nta kintu na kimwe kidakunda gaserongo kwa nta kintu na kimwe oya nta kintu na kimwe kidakunda ndagisubiyemo reka dusubire nyuma gatoya 2015 hari abanyagihugu bahunze yego bahunga ibihuha 2025 bari bagerageje kubikora ariko ntivyabaye tuvuge ko umurundi wa kera n'ubu hariho ubudasa cyane gose biratandukanye gose nibaza yuko bamwe barashoboye kubona yuko hariho abashatse kubahuvya ubu nibaza yuko vyogorana kugira ngo uhuvye umuntu nka kiriya gihe kuko ubu beshi nibaza yuko baramaze gutahura iyo turiko turaja kabisa ego ko kiriya gihe byaradusize mu kintu kitari ciza mu kinogo c'ubukene so none twame muri ivyo bintu je nibaza yuko no gutera abanyagihugu bose yuko ebana dushire hamwe ingufu abadusubiza inyuma tubibagire turabe imbere kabisa turabe imbere abadusubiza inyuma tubibagire turabe vision turiko ariko bwana Ezekiel kijya gihe ubona bino bintu vya 2025 kubona vyaragize reisite amatora akaba neza atana kimwe harabatifuza ko twogira amatora mu mutekano nize nyigisho uha abarundi kubona barashoboye gukemura kino kintu ntibacanamwo bagumana hamwe ibibazo bafise barabisangiye harabitwaza ngo mu Burundi nta bitoro ngo mu Burundi nta sukara ariko umunyagihugu wese yatahuye ko ibibazo byose tubisangiye neza cyane nakaye kamotera abarundi muri rusange nibaza yuko ni caki ninge nakubwiye yuko abarundi bice byinshi baramaze gutahura kubona biriya bintu batobisubiramwo canke kubona amatora yagenze neza nuko baramaze gutahura none nitwisamburira ko aho twari tugeze twubatse tout simplement ugomba yavure gushaka iki kaco ngomba kubaza wo bushaka iki igihe je nasanze igihe cyose hari abantu basumira inda zabo baba bagomba yuko abo baza kuhenda abandi nuko baba bafise ico baviza mugabo wewe wirimira hariya baze kuguhenda none bazokugaburira yuko iyo habaye akantu baca bigira bo bakagusigira ngaha bagusiga ngaha bakagusiga muri yanzara muri cya kinogo bagushiramwe wowe ugasigara urapambana na cya kinogo none ndakubaza nk'ahantu twasigaye muri 2015 iyo hataba hajya iyo hataba kiriya kintu wibaza ubu tuba tugeze kure cyane hajya twarahombye nk'imyaka 10
so no iyumvire iyo myaka 10 tugiye turayihombuka novuga ngo notera abanyagihugu cyangwa igihugu cose abarundi bose no batera kamo notera kamo uko birivuga ngo musengera ubutegetsi buhari ngo kuko bwashizweho n'Imana none ubugwanyu jehe turabona ubugwanyu jehe tout simplement amahoro uraryama ugasinzira urari mutwa ukatujya mu mahoro none ikibazo kindi kirihe cyese numva ikindi kibazo aho ki kabisa yego nibaza yuko mu rwego rw'amashengero hoho botera kamo abanyagihugu abanyagihugu burya twogira umuvuduko wo gusengera igihugu ishengero ryaryo urabona ko amashengero ni menshi tugatera kamo abakristo baje mu rushengero tukabatera kamo deke abakristo ari 90% namutera ingiyu igihugu cyacu mu minsi mikeya basha na ya mata bavango amata nubuki wona biseseka kabisa kubera ahari amahoro umuhoro uramwa kabisa reka tugushimire cyane bwana Ezekiel yego mukozi w'Imana yego dushimire abantu bose bakora dukurikirana tubibutsa kugira subscribe like share comment kugira ngo tubandanye duhezagirwa tubandanye tuja mu gihugu cy'isezerano turabakunda cyane thank you so much.